Bakunzi bacu bakunzi b'uruga BM4 Plus mu ngunde ndabaramutse nogenda bayikaze mu kino kiganiro cacu kigendekezo rya 28 ukwezi kwa kane no mwaka turimo. Uno munsi tubazaniye amakuru abantu benshi bariko baribaza benshi banadusavye kugira ngo tubafashe tuyabahe, ariko turaje kugira ngo tubahe umuco w'ibijanye nayo makuru. Ahantu henshi hariko harakwiragira amafoto y'abarundi basanzwe bari kurondera ubuzima mu gihugu ca Kenya. Abantu benshi bafise ibintu vyinshi bariko baribaza ko hari ababihuje n'izi ntambara ziko zirabera muri Congo yuko boba ari byo bariko barabahora, ariko turaje kugira ngo tubahe umuco w'ivyo. Abandi nabo bakavuga yuko araboba bivye. Ayo makuru yose turaje tuyakoranirize ngaha mwa kino kiganiro kugira ngo ushobore gutahura. Murabizi rero simba ndumwe mbafise umfasha kugira ngo tubashe kubaha ukuri kuzuye. Abenshi ntango ndabakengurukira iyi BM4 Plus bayo kubera inguvu z'abasanzwe bakurikirana BM4. Twahindukire kuri BM4 Plus kugira ngo bikunde tukume tubaha amakuru nko twari dusanzwe tubikora kuri BM4. Rero nyamutarakora subscribe wo bikora kugira ngo ibiganiro vyose bigushikire mu wa mbere. Simba ndumwe rero mugani wa babandi bavuga ngo simba ndumwe, iryo zina bamaze kuri ntazira. Ndi kumwe n'umusesanguzi mu nkunde rero ndamuramutse nogenda mu ikaze mwa kino kiganiro. Bwana musesanguzi ndakuramukije ndagwana ikaze mwa kino kiganiro. Urakoze cyane bwana journaliste. Reka nanje ndakuramutse ndakwipfuriza ibihe vyiza kandi ndanagushimire kwikaze umpaye muri kino kiganiro cacu. Bwana musesanguzi, hari amakuru menshi ariko aravugwa. Hari inkuru iri trend cyane novuga yabaye kimomo ku mbuga ngurukana bumenyi y'abarundi babonekanya amafoto, bamwe bakubiswe mu mitwe bakomeretse, abandi bakomeretse biteye ubwoba. Ino nkuru yoba yabereye neza na neza muri quartier Bahati, aha ni mu muji hagati mu mugwa mukuru wa Nairobi. Bwana musesanguzi, ndazi mu makuru aduteguriye iyo nkuru ntwari kuyirengagiza. Rero twagomba umuco abasanzwe badukurikirana kwa runo rubuga BM4 na rijya tuzi ukuri inzobere mu busesanguzi n'ubucukumbuzi. Rero turashaka utubwire donido y'ingene ivyo bintu vyagenze, kuko hari abantu benshi babashije kubidusaba. Urakoze kandi bona journaliste. Abadukurikiranye bamenyereye tubabwira amakuru abajanye n'ibintu by'ubutasi, ibintu byo ku mirongo y'urugamba, diplomasi n'ibitandukanye. Niyi nkuru bibaye ngombwa ko tuyizako kubera ko abayidushikirije ubwa mbere bayihuje n'imigwano iriko irabera mu gihugu ca Congo, aho bavuze yuko ngo abakenya bakoze revolte bivanye nuko igihugu ca Kenya cyo carungitse ingabo muri Congo kuja gufasha umuhari M23. Hama abakangantare yo bari revenge bariko barakora bajya bo muri Kenya boreka ndashike abakangantare baba FDNB ngo bakaba barashoye kumerera nabi izingabo bajya basore baruto abasore baruto bari baje gufasha M23. Rero abakenya bikababaza bakaba rero bashatse kwivanja, bashatse kwihorera ku barundi basanzwe bari hajya muri Kenya. Iyi ni version ya mbere twaronse mwana journaliste, ndayihawe n'abantu batandukanye. Mbere bagaca bashaka no kuntegeka ko iyi nkuru uyikora ku nguvu. Hari ukuntu rero abantu benshi batwagwa n'amaranga mutima cyane gose ikintu akironse inkuru uko akironse agaca yifuza ko ibitangazamakuru bikora iyo nkuru uko nyene. Ikinama nakivuze kenshi, umutangazamakuru ni nk'umuhagarikizi hagati y'abantu baba bashamiranye cyane gose. Kuvuga wewe udukurikirana nimbe utuzaniye inkuru wifuza ko dutanga, ni byiza cyane gose, turebashimira kuko banashaka hariho inkuru tumenya kubera mwebwe muzizana kugira ngo tuzitangaze. Mugabo ntabwo tugomba kuzitangaza nkuko muziduhaye, kuko inkuru nyinshi usanga bari zubeshi inkorano haba harimwo amaranga mutima y'abamwe n'abandi ugushiguza. Twebwe rero nk'abatangaza amakuru inkuru tuyironse turayija mu mizi tukayitohoza neza, karaba kifise vyangombwa tukayirongera n'ivyemezo kugira ngo inkuru dushobore kuyitangaza cyane gose. Rero iyi nkuru
haraje n'izindi version zivuga yuko ngo aba barundi bariko baramererwa nabi hajya muri Kenya ko boba barivye ari abasuma hama ngo bagakubitwa bagategwa amabuye n'ibindi. N'iyi nkuru ntabwo ari ukuri. Iyindi version tumaze kuronka igira gatatu ni version ivuga yuko ngo abarundi muri Kenya abagiye ari benshi umugwi mwinshi kandi kuno kuri ntabwo ari kinyoma, bagiye ari benshi kurondera ubuzima. Rero ngo bashitseyo kubera ko ubuzi usanga bugoye, bobo bahisemwo uca baza barakorera ibiciro, no kuvuga bakorera amafaranga nk'umu Ede na Karolo nimba yakorera 1000 c'amakenya uca usanga umurundi ariko akorera 600 canke 400. Ibi rero ngo bigace bibabaza abenegihugu muri Kenya, bigatuma birevolta batora amabuye bagira nka grève kugira ngo bikure ko abarundi basubire iwabo, bareke kubabuza amaronderero. Ariko niyi nkuru mu by'ukuri ku byabaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 27 ntabwo ari y'ukuri na gato. Nibi ni ivyumviro by'undi muntu yoba yaronse iyi nkuru nkuko twayironse, we agaca ashima kuyihereza intumbero bivanye n'ibyo asanzwe azi ku buzima buba buri hajya mu gihugu ca Kenya. Bwana journaliste, inkuru y'imvaho nuko abantu bamaze gutembera mu gihugu ca Kenya barabizi yuko muri Kenya hariho amagenge amabande yaba ubutsiko bw'abanyakenya. Novuga ko ari bamwe batikoraho abamesha bamenyereye kujya bajya ivyatsi biduruga cyane, banywa urumogi, banywa ibyaruramutwe, atakintu baha amaboko. Aba rero barakunda kubira abantu, no kuvuga hariho amasite amabarabara uri kuragenda wenyene baragutera kaci kabisa, ari amatelefone, ari amafaranga, amasakoshi, bakayambura abantu. Izi groupe zirahari, aya magengi arahari mu gihugu ca Kenya, kandi sino muri Kenya gusa, za South Africa, eka mbere no ngaha mu Burundi hari amakartier za Kamenge za Musaga, uravye nabi n'igisho bari kuramo. Aba rero nibo bamwe muri kano kagwi nibo bashoboye kugira ku barundi bari muri Kenya, umwe baramukubita kaci, bamunyaga umurundi, bamunyaga utwo yari afise. Rero abarundi tureka gukundanira iwacu mugabo inyuma y'igihugu usanga turi solidaire. Abarundi rero baca barakorana, baravugana ati yamara twebwe bano bantu tutabikuyeko bazotumenyera. Niho rero baciye bakora iki, baciye nabo baja hamwe barubira babasuma, barabamerera nabi kabisa, barabakubita. Amakuru mfise nuko harimo n'uwapfuye, baramukubise kabisa kugeza nahapfa. Rero amaze gupfa, abakenya baba ari bamwe babasuma, baba n'abandi batari abasuma, babwiye inkuru nabi, baca bavuga ko badashobora gusuzugurwa n'abanyamahanga, washobore kuba bofata umukenya mu gihugu ciwe bamukubite kugeza nahapfa. Rero ngo abarundi bategerezwa gusubizwa iwabo vyanka vyakunda ku nguvu. Nkamwe leta itobijamwe twebwe abanyakenya, ibi turavyikorera. Aba rero baciye batana mu mitwe n'abarundi, baraterana amabuye, harabamo imishamirano kabisa ikomeye. Amakuru dufise nuko n'igipolisi caje birananirana, biranka yuko gishobora guturiza ino mishamirano. Harabaye no guhamagaza abakozi ba ambasade y'u Burundi muri Kenya, nabo baraza biba imfa gusa. Rero nuko amakuru dufise hariho abarundi bakomeretse gravement ku buryo baca batwarwa mu bitaro. Hariho najya amafoto rero muri ko murabona, ariko arazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Rero journaliste, nari nshatse kumenyesha abantu badukurikirana yuko ukuri kw'ivyabaye muri Kenya ku kigenekerezo rya 27 biratandukanye cyane gose n'imigwano iriko irabera mu gihugu ca Congo. Ahantu menyesha mbere n'abadukurikiranye yuko benshi mu banyakenya ntibashigikiye yuko ingabo zabo zija muri Congo. Benshi mu banyakenya banashaka bafitaniye ubusabane bwiza
n'abarundi baba bari mu gihugu cabo canke abarundi bari hano mu gihugu ca Kenya. Kuba rero ibi byashoboye kuba hakabaho kudahuriza kuri iki canke kiriya, ntabwo abantu boca babifata nkaho yo bari ntama yuri inzu canke ko cyo yafata yuko cyo bari igihugu giteye ikindi. Akana kabazo gato mu bubazo busanzwe buba hagati mu bihugu haba no ni wacu nga mu ndi by'amavyabaye ndazika umukongomani yigeze kumerera nabi umurundi mu Kamenge mu Mirango baca bafata nkaho menga ni kibazo cy'igihugu cyateye ikindi. Umukongomani ntiyorohewe yarakubiswe kubi kandi amatwa nsumira n'ubu aracafunzwe. Ndazi n'abarundi byabaye kanki muri South Africa aho mu Murundi naho nyene yakubise mu Saudien biturutse ko batahurije kwibeyi yari yafashe taxi taxi manje ashaka kumuzimba kumudugiriza ko kubera ko yumvise ko ari umurundi nabo baca barashamirana barakubitana. Aba Saudi ati ntibikunda umurundi nashobora gukubita umuntu w'iwacu, n'abarundi bari hajya ati ntibikunda ko natwe mubonere umuntu wacu ngo byijane. Haca baguhangana hagati y'abarundi n'abasaudi. Ibi rero ni ibintu mu kibano by'amavyabaye noneho ahari abantu hamahari n'uruntu hamurundi. Yes, bakunzi ba BM4+ nko muvyumvise abariko barakira makuru novuga ko ari bihuha ukuri nuko mwakumvise umusango byagerageje kubiduha mu majambo aramvuye mu kurangiza igano cacu. Kanangure shimira cyane umusango zihama ko bakeneye amafoto yibi vyabaye mu gihugu ca Kenya barashobora kudutaginga aho kuri screen hariko nimero ushobora kudutora ko vyoroshe. Dufise n'ama group WhatsApp dusanzwe ducishamwe ivyo bintu. Rero mu kurangiza kanangure shimira umusango wacu haraheze igihe kitari gito tutahurira kuri mikro. Asante sana bwana journaliste. Reka nshimira nanje badukikanye muri kino kiganiro. Ku biganiro nakoze ku munsi wejo narabwiye yuko uyu munsi tuza gusubira neza na neza ku rubuga rw'intambara mu ca Congo. Umwanya rero n'uyu bibaza ko tuza kongera amasari imbere tubashikiriza ingene byifashe aho hakurya mu ca Congo. Kabisa nko muvyumvise umusango dufitiye byinshi tusha twerekeza neza neza ku mirongo y'urugamba kugira ngo tuwahe situation ingene zifashe na cyane cyane mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Turavyumva yuko amakuru dufise nuko imigwano ikomeje kuba mu buce ugiye butandukanye. Renda gusabe wewe udukurikirana nuko ukora subscribe kugira ngo bikunde iyi BM4+ tuko turakora ko right kugira ngo amakuru abace kugushikira atakibazo na kimwe. Karenda baseze ndabifuriza ibihe vyiza nizere yuko tuzakongera mu bindi biganiro. Bye bye.